Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagera mwese mudukurikirana ndetse mwana dukunze ariko kandi mukadukundira ibikorwa byacu dusangwe tubazanira hano kuri Star TV 257. Amazina yanjye ni Star Boy the Ship, Mr Recorder nandi mazina menshi atandukanye. Behind camera turi kumwe na Elvis videography no gora dufasha no masanamu muri kano kanya. Neza na neza turacari kuri Airport International Mercure Ndadaye. Nka Star Boy the Ship navuze ati ano makuru sinogenda tacho ndayavuze ko inyuma yo guhabwa agashimwe na Organisation Mondiale de la Santé OMS, mama Bonne Action umugira neza amaze gukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Kari agashimwe yahawe na OMS Organisation Mondiale de la Santé, nibaza ko ibikorwa byiza akora byivugira. Afise Bonne Action umugira neza imwe muri kampuni nini na cyane cyane ishigikira abene gihugu, ifasha abene gihugu. Tumaze gukora ama Bonne Action menshi atandukanye, tumaze kuja mu bikorwa byinshi bitandukanye gufasha abasanzwe bari hano bahungiye mu gihugu cyacu ciza kirimo umutekano n'amahoro. Nta muntu ashobora guhungira mu gihugu kitarimo umutekano, so igihugu cyacu rero ni igihugu ciza cyane. Amaze gukora byinshi bitandukanye, yazaniye ibitaro abene gihugu, yazanye buri kimwe cyose hano gishobora gufasha umwene gihugu yaba utishoboye yaba uwishoboye, byose bikagenda neza cyane. So inyuma rero agashimwe yahawe na Organisation Mondiale de la Santé, uno munsi novuga yuko yamaze guhabwa agashimwe. Aje aba mu gihugu cya Gabon, ariko nubwo yaje yamaze guhabwa agashimwe na ONU, ko biri kose Nations Unies, ko biri kose ni igikorwa cyiza bakoze kuri mama Africa, mama Burundi, kuronka ku gashimwe uhawe na Nations Unies ni au niveau mondial mu bisanzwe. Rero ku gashimwe iyo gahawe nuko umaze gukora ibikorwa byiza cyane ndetse binagaragara. Bariya n'abantu novuga yuko kugira bagushimire ibikorwa byabo bararaba ati mbega bantu kugira tubashimire bakoze iki, bimeze gute, kugira bashimire mama umugira neza yakoze iki. Ibyo byose ni ibintu bagenda barakurikirana kugira barabe koko kw'ivyo bikorwa byiza byakozwe. Rero nyuma yo guhabwa ako gashimwe na Nations Unies, dushimira Nations Unies kubera ko yatanze agashimwe kugakwiye, yatanze agashimwe ku muntu agakwiye ndetse kanamubereye kubera ko ibikorwa byiza ariko arakora. Rero nivyahereye ngaho mama buntu muramuzi, Denise Nkurunziza, muramuzi ex première dame w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, nawe yagize icyo avuga kuri kano gashimwe. Novuga yuko mama Africa yashoboye kuronka guhabwa na Union Africaine. Yavuze ati ni ibyishimo byinshi, ndagushimira cyane mushiki wanje nyakubahwa madame president, madame wa president wiwacu gisha ciza cy'u Burundi, kuri kano gashimwe novuga yuko washoboye kuronka agashimwe katanzwe na Union Africaine ku bikorwa byiza novuga yuko asanzwe akora. Kano gashimwe ni kimenyetso gikwiye gushimira ku bwitange na cyane cyane agerageza kwerekana ku bikorwa cyane ndetse no mu mibereho myiza n'ubugira neza bigira ingaruka ku gihugu cyacu dukunda. Ubwitange bwawe mu mibereho y'abarundi bacu muri rusangi ndetse n'umurimo wawo guteza imbere uburezi, ubuzima, novuga ko urugero rwiza ku barundi bose muri rusangi, kubera ko inguvu zawe ubuzima bwinshi burahinduka kandi icyizere ejo hazaza ni heza cyane kurusha. Ndakwifuriza gukomeza muri ino nzira y'impuwe no gukorera abandi. Ubuyobozi bwawe n'ubushake bwawe ni umutungo w'agaciro ku Burundi. So ayo namwe mu majambo mama buntu novuga yuko yashikirije amaze kubona ko mama Africa amaze kuronka kano gashimwe kadasanzwe yahawe na Union Africaine. Mu kiganiro yahaye abanditse n'abamenyesha makuru yavuze ati akasi ko gashimwe kanyuma ahubwo ngiye kuronka ubundi bushimwe bwinshi butandukanye. Yavuze nakandi gashimwe agiye kuronka yamaze kugahabwa, ubundi bushimwe buzoboneka kubera ko iyo umuntu ari mu bikorwa yariko arakora ibikorwa byiza ubushimwe buraza atiri waravuga ati kare atiri waraja no mwihigana ugasanga bamuhamagaye ati turagushimiye kubera ko wakoze bino. Buno bushimwe rero batanga ntibiri guraja mu higanwa, baba ariko bararaba isi yose mbega ba première dame bariko barakora gute, bakaja mu bihugu bitandukanye byaba byo muri East Africa haba ku isi yose bakaraba ati première dame canke umwe mu bantu bariko barakora neza
ni Mama Africa, Mama Burundi. Niwe rero ashoboye guhabwa kano gashimwe. Ibaze aba mama bari kwisi ukuntu bangana, abadamu bakuru b'ibihugu bari kuri inosi ukuntu bangana ni benshi cyane, ariko ukaca usanga Mama Africa, Mama Burundi niwe ashoboye gutahukana ku gashimwe ka Nations Unies. Urumva ko ari igikorwa cyiza, urumva ko ari umurimo mwiza, nuvuga yuko arimwo ari mu kazi rero. Abarundi twese muri rusangi, abamama b'abarundi kazi, abapapa, dukwiye kwicara tukavuga ati mama bonne action umugira neza uri mu kazi, tukicarana tukavuga ati respect mama bonne action umugira neza. Ibaze aba premier dame bari kuri inosi ukuntu bangana, ariko premier dame wacu mama bonne action umugira neza akaba ari wacha tahukana kano gashimwe. Si ikintu cyoroshe, abantu baza gukritika oya nta busuma bubamwo. Mama wacu abayibereye hano ariko arikorera ibikorwa vyiza, bakamuhamagara bamubwira ati hano gashimwe ni wewe tugahereza. Inyuma ya Organisation Mondiale de la Santé bamuhereza gashimwe, akagashimwe nako ka Nations Unies kamaze kuboneka. Akandi gashimwe yakavuze anytime gashobora gushira mu gihugu cyiza cy'u Burundi, n'ubundi bushimwe buzoboneka kuko yavuze ati je nkivuga sinari nzi ko ibi byose bizoba. Mu gihe abantu bashobora kuncafuza bamvuga fo, biratuma ba bantu bakurikirana bya bintu bamvugamwo nabi, bagakurikirana bagakora amatohoza yabo, bakaza kwisanga ahubwo ari umuntu mwiza cyane ku gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ndetse no muri Afrika, ndetse no kwisi yose akabera akarorero abandi. So mama buntu Imana iguhezagire, nawe yarabonye ati kome dame ahari muri kino gihe nawe ariko arakora ari mu kazi, nawe reka kumushimira. Rero twese abarundi twese imitima yacu iranezerewe, turaryohewe, turishimye kubona kano gashimwe katahutse hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Imana ibahezagire rero mwebwe mwese mudukurikirana, turi hano kugira dushigikire bonne action umugira neza, kubera ko ikorera abarundi bose muri rusangi idacaguye, abifise abatifise, abishoboye abatishoboye, bose irabakorera neza, kubera ko niwe mama w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, niwe mama wa Afrika yose muri rusangi. So Imana ibahezagire, make sure ko amaze kora sabone kuri Star TV. Imana iguhezagire wamaze kora sabone, kubera ko waramenye sure ko ibiganiro byose bica kuri Star TV ushaka kubibona mu mwanya wose wifuza, mu gihe tugishize ko ubanamba uno kubona ikiganiro. So Imana ibahezagire, ndabakunda cyane. Iyi ni Star TV, televiziyo yanyu si yuwanje, ahubwo turayisangiye, kubera ko nzana ibikorwa nkabasangiza, nkababera ijisho, ukumbure nkabazana ibikorwa namwe kumbure mukaraba ivyo nashoboye kubasangiza. Imana ibahezagire, thank you so much. Woba wifuza gushaza cyane kubegwa, karibu cyane muri Red Velvet dugukorere izo service kugira ushobore gushaza no kubegwa. Dusanzwe dukorera kuri Avenue de la France kuri building bise Bicor. Musanzwe muyizi iyo building neza na neza ikaba iri hafi ya Mutima Bar. Dufite service nyinshi zitandukanye muri Red Velvet: makeup, manicure et pedicure. Dusanzwe ndetse dufise n'amaperike atandukanye y'ubwoko bwinshi butandukanye ndetse n'amabara atandukanye. Ushobora kuza ugakota iperike wishakiye, ushobora kuza bibaye na ngombwa ukanayigura ukayitahana mu rugo burundu. Dusanzwe ndetse dufise n'abakwafere, abakwafere bavyigiye hanze y'igihugu, abakwafere bafise uburambe muri kano kazi, ndetse bamwe bakoze za South Africa. Muri Red Velvet rero dufise vyinshi byo kubakorera, dufise service nyinshi zo kubakorera kugira mubegwe. Mwa wifuza gutwista dread zigasa neza cyane, karibu cyane muri Red Velvet. Mushobora kuduhamagara kuri ino nimero ikurikira kumbure kugira mushobore gusaba umwanya cyanye wifuza ko banagusanga mu rugo bakanahagusanga. 66 30 74 90. Izo ni nimero mushobora kuturondera ko muri Red Velvet. 66 30 74 90. Ahama service zanyu zikagenda neza. Karibu cyane, murakoze.